Mwongeye kwirirwa nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu kuri mwe mwese mutwumviriza ngakuri n'imbonesha kure yacu aina ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru agezweho ari karavugwa cyane cyane aravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi twibanda ko ari karavugwa muri politiki umutekano diplomasi ndetse n'ibindi turi mu mugoroba cange mwijoro ryo kuri uyu wa Mungu cange ku cyumweru igenekerezo rya 2026 umwaka no 2025 mbaye ikaze mwidonido ry'amakuru agezweho amakuru akomeje kugenda aravugwa cyane cyane n'ubundi ayibanda kuravugwa mu Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini dore ingingo nkuru turaza kwibandaho ariko kandi ni nako mbifurije ibihe byiza ndetse n'umugoroba mwiza cyane. Mu Burundi umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye ahejeje gutangaza ndetse no kwemeza amakuru agendanye n'ubugwayi bw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi cndd-fdd mu itangazo ahejeje gushira abona aravuga yuko leta y'u Burundi ndetse na cndd-fdd muri rusange bibabajwe no kubona ndetse binahangayikishijwe n'amagara atifashe neza uyu munyamabanga mukuru uwo mugambwe nyiriteka ndikuriyo yasiguye ko kugeza ubungubu atabashije no kwitaba igikorane cyarabereye mu ntara ya Ngozi aho rero cyari igikorane cyahamagajwe canke cyateguwe na cndd-fdd mu rwego rwo gushimira Imana mu myaka yarugwa muri 20 cndd-fdd imaze ku butegetsi ndetse no kwiragiza muri uyu mwaka nk'uko twama tubigarukaho. Yasiguye yuko bitewe n'amagara yiwe atari yifashe neza byabaye ngombwa yuko asokanwa igihugu akarungikwa mu gihugu ca Kenya icakora ntiyavuze ibitaro yoba aherereyemo. Yasiguye yuko kugeza ubu ngubu rero abaganga mu buhinga bwa none aribo bagikomeje kugenda baramwitaho aho bivuga ko aho yasiguye ko amagara yiwe atifase neza nubwo nta byinshi yatangaje ariko akavuga ko leta y'u Burundi irakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu ngo yasanzwe afite izina rikomeye muri politiki y'u Burundi abashe kuba yomera neza ariko kandi ntiyatomoye neza ingwara bo baramusanzemo mu gihe abandi bamavuga ko ubutegetsi bwo mu Burundi aribwo bwoba bugerageza kumwivugana bukoresheje isumu cange uburozi bwo mu bwoko bwa poderi nkuko amakuru yama aradushikira cange amakuru yama aradusumira. Kugeza ubu abatari bakeya barababajwe n'amagara atifashe neza y'uyu mugabo mu gihe basigura yuko ashobora gushikirwa n'ibyashikiwe umuhispetero nkuru nziza nawe umutima we wahagaze giturumbuka bikaza kwemezwa neza yuko yaba yarahawe ishano nkuko amakuru arimo aradusumira cange aratugeraho kandi ntiyasiguye imigene ndetse n'impamvu wabujije umutambukanyi wiwe kurenga ikibuga cy'indege mpuzamakungu ca Bujumbura kitiriwe Merikiro Ndadaye kugira ngo ajye kuraba umugabo wiwe ndetse binavugwa ko leta y'u Burundi ariyo yaba yabujije abari bafise gahunda yo kumurungika mu gihugu cy'u Burusiya kugira ngo ajye kwivurizayo. Ibi byose kandi iyo biteranyije ukabihuza n'uburyo aba bategetsi bari basanzwe barabana haba umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Evariste Ndayishimiye haba nyine Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'uyu mugambwe nyiriteka Reverend Ndikuriyo ubona yuko bari bafisanye amatati ndetse kugeza ubu ngubu abatari bakeya bakaba basigura yuko ibibazo aba bombi bafisanye ari bimwe mu bintu bikomeje kugaragaza neza yuko Evariste Ndayishimiye atifuza ko Reverend Ndikuriyo yosubira kurongora uno mugambwe ndetse haba kumwirukana atacyo byabivuze ceretse abashije kuba yo mwivugana akora iyo ntumbero Evariste Ndayishimiye yabikozemo byemezwa neza yuko yoba ari we yagize uruhara mu kumereza ishano. Leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo binyuze mu muvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi cange umuvugizi w'igisoda ca Kongo Brigadier General Sylvain Kengebo Musa aramenyesha ko bamaze gufata ingamba zo kwihorera kuri Peter Ciro umwami nkuba uherutse kwivuganwa na umuhari wa MTC irako icyakora igoma ibintu bikomeje kuzamba ndetse no kudogera aho batari bakeya bakomeje guhungira mu gihugu cibanyi cy'u Rwanda mu burengero bw'icyo gihugu cibanyi cy'u Rwanda nyine mu mujyi wa Rubavu uhana imbibi n'umujyi wa Goma.
abanyagihugu bariko barahunga mu gihe byamaze kwemezwa neza yuko umwari wa MTS wamaze guhagarika ibigendanye n'imikoreshereze y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma, dore yuko amakuru ariko aradusumira cangera tugere muri no mwanya asigura yuko atandege nimwe irekuriwe guhaguruka kuri icyo kibuga c'indege ndetse atanimwe irekuriwe kuba yohagwa nkuko bigaragara. Ikaze kuri mwese muri ko muratwumviriza mu makuru agezweho muri uyu mugoroba, twizere ko mumeze neza cyane kandi muri amahoro cyane. Ikaze kuri mwese mutwumviriza muri mu Burundi mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, kaze kuri mwese kandi mubasha kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muherereye mu gisagara ca Bujumbura, abari ku mugwa mukuru wa politike, abari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye muri Mwaro, Cankuzo, Bururi, Kayanza ndetse no mu bice bimwe na bimwe birimo nka za Cibitoke. Mwese turabahaye ikaze abari Ngozi, twizere ko mwese mumeze neza cyane. Kuri utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ndakwifuriza gukomera ndetse no kwihangana. Ushobora gutanga igitekerezo cange ukabana natwe utanga ibyumviro byawe ngaho mu mwanya wa commentaire, utubwira nawe kumerewe ndetse no kuri kurasozera icumweru ndetse no kumvishe ibiriko biraba ngaho mu gihugu c'u Burundi. Ikaze kuba twumviriza kandi bari mu karere k'ibiyaga binini, birumvikana ni benshi cyane, abari mu gihugu cibanyi ca Kongo, ubwo ni Kongo Kinshasa, abari Kongo Brazzaville kwa Denis Sassou Nguesso, abari mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, abari muri Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ahandi, abari mu burengero bwa Afrika, umanuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati, mwese turabahaye yambu cyane, turabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ikaze kuri mwese bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese mbahaye ikaze mu biganiro byacu. Ari ubwa mbere ngaha bisonda kwanditse sabone kugira ucoraronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro byacu twategura ndetse tukabashikiriza. Reka kandi nanagusabe upsonde ko hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira bace barakumenyesha ko ibiganiro byacu bitangwe. Ikaze kuri mwese. Reka tuyatangurire mu Burundi, aho umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano ahejeje gutanga ubutumwa ndetse ahejeje no kwemeza yuko rero umukuru w'umugambwe cyangwa umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi cndd-fdd Reverend Ndikuriyo amagara yiwe atifashe neza nkuko biriko biragaragara cange nkuko biriko biraboneka. Amakuru akomeza kugenda aratugero cange, amakuru akomeza kugenda aradusumira muri no mwanya, akaba agaragaza ndetse akaba akomeza kugenda asigura ndetse aranerekana neza yuko uyu mutegetsi nahejeje kwemeza neza yuko uyu ngwe Reverend Ndikuriyo amagara atifashe neza. Yasiguye yuko leta y'u Burundi haba mu bushikiranganje bugiye butandukanye ndetse n'imbere mu mugambwe n'abagumyabanga bose bakomeje kubabazwa ndetse no guhangayikishwa n'ubuzima n'amagara atifashe neza. Yoyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe cndd-fdd Reverend Ndikuriyo yasiguye yuko yafashwe n'indwara giturumuka ndetse kugeza amagingo ayangaya hakaba akomeje kugenda havugwa yuko rero ariyo mpamvu Uburundi ndetse n'abagumyabanga bose bariko baramusengera mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yomera neza. Yavuze ko igihe rero uko amagara yatifashe neza, ariko kandi ntiyasiguye ibigendanye n'indwara yoba yaramufashe, mu gihe abenshi bariko barahuriza kuko rero yoba yarafashwe n'indwara cyane indwara bivuga ko yoba ari amarozi yarakoreshejwe yo mu bwoko bwa poudre, ariko ntihasiguwe neza abayamuhaye. Leta y'u Burundi ntiri gushaka gusigura neza cyangwa se ngiyitse ku ndwara yafashe uyu mugabo, mu gihe abaganga bo basiguye ko bari bazi neza yuko ari diabete yongeye kuzamuka, dore ko arasanzwe agendana indwara ya diabete, ariko gushika ubu ngubu akaba atariyo bamusanzemo. Kugeza ubu nyuma yuko uyu mutegetsi akomeje kugenda ararwara, hakomeje kugaragara amakuru amwe namwe asigura ndetse anerekana imibanire yiwe na P.Evariste Ndayishimiye, ku buryo biboneka yuko aba bategetsi bombi babana mu macenga, ku buryo biboneka yuko buri umwe wese bashaka kugaragara nk'igihangange cyangwa se nkawe ari we ragi rya Petero Nkurunziza yahoze aratwara Burundi. Biboneka yuko abategetsi bombi bakomeje kugenda bagaragara mu bihe bidasanzwe. Impamvu ine ikomeje no kwemeza neza yuko Evariste Ndayishimiye yagize uruhare rero mu kugerageza mu kumugandagura.
Amakuru akomeza kugenda aradusumira kandi arerekana neza yuko haba Evariste Ndayishimiye ku majambo yamuvuze ku munsi w'ejo ntiyashatse gutomora neza ku ngwara y'abagwaye. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurukiye nawe ntiyasiguye neza ingwara yoba yarafashe iki gihanganye muri politike y'u Burundi, ariko kandi witegereje neza imibanire y'abategetsi bombi ndetse ukongera ukaraba neza ingene Evariste Ndayishimiye yoba yarategetse yuko atagomba kurenganwa mu gihugu ca Kenya ngajyanwe mu gihugu c'Uburusiya nkuko byovugaga bwa mbere akigezwa mu gihugu ca Kenya, ndetse n'uburyo umutambukanyi wiwe yoba yabujijwe kwinjira Kenya Airways kugira ngo imushikane i Nairobi mu gihugu ca Kenya abashe kuraba umugabo wiwe. Biraboneka yuko byose arakagambane canga se byaba bifiswemo kuboko kuremere cyane na leta, mu gihe andi makuru avuga ko bamwe rero mu baganga bari muri ibyo bice bambuwe amatelefone kuba arimwo baramukurikiranya atanumwe arekuriwe kuba yogira amakuru yandi atanga. Ihagarikwa rya General Aigeme Bunyoni guhindura ibipapuro amanoti y'ibihangange ni bimwe rero mu byongereje ugwanko hagati y'abitwa ko bari mwiragi rya Petero Nkurunziza n'abitwa abo kwa Ndayishimiye. Reverend Ndikuriyo rero we arafatwa ko rero ari we asigaye kwisonga ry'abitwa ko bari mwiragi rya Nkurunziza. Uguhangana kwizo mande rero zibiri gusa no gutera kuja ahabona kurusha uko rero bizahora kugeza no mu nkino zagiye zirategurwa n'aba bategetsi nkuko bigaragara. Usibye kuba Evariste Ndayishimiye afise umugambi wo kumaraho rero bamwe mu bakuranye mu butegetsi bw'umuyisi Petero Nkurunziza, harakomeje kugenda hikekwa byinshi bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Icyakora umwe mu bantu bari basigaye baramuteye umutima uhagaze ndetse bamuteraga ubwoba bwinshi cyane n'uyu nguyu Reverend Ndikuriyo nkuko byoma bigaragara. Kuva cndd-fdd ifasha ubutegetsi biramenyerewe ko rero ibihangange bikunda kwiyegereza cyangwa se gushiraho imigwi y'umupira w'amaguru ibyegukira mu nkino, mu gihe rero hari imigwi itatu ivugwa rero kurusha iyindi yitwa Abumamaru FC uvuga ko ari uwa General Gervendira ko buca batazira ndakugarika, ngira ngo musanzwe mubizi cyangwa se musanzwe mwumva neza yuko rero uyu mugwi ari uwe nkuko bisanzwe biboneka cange nkuko bisanzwe bigaragara cyane. Hakagaragara kandi Arijire Nori wa Reverend Ndikuriyo ndetse na Message FC washinzwe n'umuyisi Petero Nkurunziza ubungu uvugwa ko uri mu minwe y'umuhungu wiwe. Amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko muri Ruheshi 2023 Arijire Norira niwe rero watahanye igikombe cy'ihiganwa rihambaye ry'umupira w'amaguru mu Burundi bita Coupe du Président, igikombe ca president nkuko vyoma bigaragara. Ariko icyo gikombe carapfuye gutangwa Foundation Parks Burundi ya Reverend Ndikuriyo ica imenyesha ko igiye gusubira gutanguza ihiganwa bita rero Nkurunziza Camp, igikombe ca Nkurunziza. Yongeraho ko kandi abazotahana insinzi bazohabwa ubushimwe busumba kure cyane ubwatanzwe muri Coupe du Président. Imigwi umunani rero izohiganwa icyo gikombe ntiyatebye gushirwa ahabona cyo kimwe rero n'amagenekerezo y'izo nkino. Ibyabonekaga yuko Reverend Ndikuriyo afise intumbero yo kugaragaza neza yuko ari hejuru ya Evariste Ndayishimiye. Inkuru za inkino za Ndikuriyo zaratanguriye rimwe rero n'igikorane zaratanguriye rimwe rero kuko bikomeza kugenda bigaragara. Zaratanguriye rimwe rero n'igikorane nkuko bikomeza kugenda bigaragara, n'igikorane kimwe n'igikorane cy'umuryango wa Evariste Ndayishimiye. Umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye icyo gihe waratanguje igikorane cyo gushimira Imana ku bw'imyaka 5 Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze arongoye igihugu cy'u Burundi. Icyo gikorane cyuguruwe by'umwariko hari kwigenekerezo ya 21 ukwezi kwa gatandatu 2023 isaha 9 z'umurango muri zone Marabya ya komine Mutimbuzi. Icyo gihe nyene izo saa nyene inkino zibiri zugurura ihiganwa Nkurunziza Camp zari zitanguye muri stade Ingoma ndetse no kuri stade CTN. Inkino zikurikira zagombaga kuba rero ku munsi w'Imana uza, mu gihe uwo munsi nyene ariho umuryango
umuryango mukuru w'igihugu uzoba uriko urarangiza igikorane cawo gutanguza inkino rero zitiriwe inkuru nziza inyuma y'igikombe ca president gutunganya izo nkino kandi mu mwanya umuryango w'umukuru w'igihugu rero uriko urahimbaza insinzi ya president Evariste Ndayishimiye yo muri 2020 hari ababibonye nk'agasomborotso ka Reverend Ndikuriyo. Ibi byose ndi kugenda ndababwira ndabasigurira ni bimwe mu byerekana neza yuko ahatari hariho umwuka mwiza muri cndd-fdd haba ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye ndetse n'uyu arongoye cndd-fdd. Hari imigwi ibiri rero yari yarasabye ko rero inkino za nkuru nziza camp zo kwigizwaye aho indwi zibiri. Iyo migwi ni Bumamaruru FC uvugwa ko ari wa General Ndirakobuca ndetse na Message FC w'umuryango wa President Nkuru nziza. Amatwa dusumira umuryango wa Perezida Nkuru nziza wabonye ko byononeka anabi rero umugwi wabo witabye izo nkino mu mwanya umukuru rero w'igihugu ariko ahimbaza insinzi yiwe Foundation Pax Burundi ya Reverend Ndikuriyo rero ifatanyije na FPA na FFB camp by'umwariko adashobora guhinduka baca babandanya ihiganwa ry'imigwi itandatu gusa. Uwandikira ko buca rero n'umuryango wa Nkuru nziza barayikuramwo nkuko biboneka canke nkuko bigaragara. Evariste Ndayishimiye ntiyigeze yitaba ibirori byose byo kwibuka imyaka 5 iheze Nkuru nziza ashengeye nkuko bigaragara. Ibirori byo kwibuka Perezida Nkuru nziza nibyo bindi byabonetsemwo rero utuntu dutangaje aho Perezida Evariste Ndayishimiye atabashije kwitaba ibyo birori. Icyo gihe byarabaye kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatandatu muhimbira 2023 ku ntaremwa ya Petero Nkuru nziza Igitega yarafashe indege aja mu nama ya komesa i Rusaka muri Zambia. Nta n'ijambo rya leta ryaravuzwe nkuko rero byahora bigenda. Umugambwe cndd-fdd waciye unyarutsa gutunganya igikorane cyo kwibuka Petero Nkuru nziza carabereye Ingozi. Perezida Evariste Ndayishimiye niyitabye icyo gikorane. Indwi zibiri rero inyuma ya Reverend Ndikuriyo yarakoranyije mu ntara zose z'igihugu hamwe byarakozwe mu makomine icyo yise Nkuru nziza day. Perezida Evariste Ndayishimiye nta na hamwe yitabye ibyo bikorwa. Muri ibyo bikorwa rero bya Nkuru nziza day Reverend Ndikuriyo yashimitse kwerekana ko rero umugambwe cndd-fdd wubakiye kuri Nkuru nziza nkuko rero Ezekiel Katolika yubakiye ku mutumwa rero Petero mu kiganiro yaratanze kijyanye rero n'imyaka 5 iheze ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye we yaravuze ko atari ko rero agendera mu makamba ya Petero Nkuru nziza ahubwo ko yamukoreye mu ngata kubera ariko rero abene gihugu babishatse. Ayo majambo yaratangaje benshi kubera kuva rero mu matora Ndayishimiye yari yarahawe akazina ka Samuragwa wa sogokuru Nkuru nziza nkuko byuma bigaragara. Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverend Ndikuriyo barafise ibyo rero bahuriye ko mu nyifato n'abantu bashira rero ahabona n'ingoga ishavu ryabo de parlement préliminaire inyinyurana y'abantu bameze gutyo rero ntirikunze kwihisha kubera atawohebera uwundi rishobora rero no kuba ari bicyane mu mwanya muto cyane ariko barafise n'ibitandukanye. Reverend Ndikuriyo arazwi nk'umuntu ashira imbere cyane ingufu nkuko byuma bigaragara. Amajambo avuga nka yose yama arimwe rero gupangurura gukuramwe rero kwica umuti w'ibibazo awumva mu kudandaza ndetse no mu guheza umukeba. Reverend Ndikuriyo rero arakunze kuboneka afise imitsi iranze ntazi rero guhisha intumbero afise. Perezida Evariste Ndayishimiye we arongoye rwose umwe rero mu bamwegereye bakorana imisi yose yaratubwiye ati Perezida Evariste Ndayishimiye azotangaza benshi. Twatanguye benshi bamufata nk'ikigugu bamufata nk'uvuga amajambo menshi atari bushire mu ngiro ariko kandi sibyo na gato ya Perezida Evariste Ndayishimiye arafise inzigo ikomeye cyane kandi umuntu amuheza ko rero ariko aramutwegera. Intumbero yiwe rero yama ayizi, intambara yiwe ayitegura mu misho. Iyo atanguye rero kuvuga ajandajanda ibintu rero aba abijejwe kure. Nkuru nziza yaramwihenze ko rero ni umuntu azokoresha ibyo ashaka. Ingene byaheze kugeza ubu ngubu numwe mu bantu baremere cyane nga mu Burundi.
Kugeza ubu ibyo byose niko ndabasigurira ni bimwe mu bikomeza kugenda biboneka ndetse binagaragaza neza yuko aba bategetsi bombi basanzwe barafise ibyo bapfa byinshi cyane ku buryo batari bakeya basigura yuko ariho hari intumbero ndetse ari naho hakomeje kugenda hagaragara ibihe bidasanzwe bishobora kuzotuma abategetsi bombi bisanga mu bihe bikomeye cyane. Kugeza ubu ni kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ko ibikomeje gushikira Reverend Ndikuriyo ari bimwe rero mu bikomeje gutuma Evariste Ndayishimiye we yicinye icyara mu gihe yokumva n'inkuru itari nziza. Kugeza ubu ntiharabasha kumenyekana ayandi makuru akomeye cyane agendanye naho uyu mutegetsi yo bagwariye mu nyuma y'iko rero abasanzwe bariko baramukurikirana bamaze kwambugwa amatelefone yabo. Tugaruke ku makuru akomeje kugenda avugwa. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro ya Congo, Brigadier General Silvani Ekenge Bomusa yarasiguye byinshi byagaragaye mu inama yari irimo na Perezida Tshisekedi. Icakora yavuze ko bagiye guhorera Peter Chirumwami nkubaturaga ko mu bakuru yacu akurikira. Reka mbifurize kumererwa neza cyane, tusubire mu kanya nuko tuyanzuye tugaruke turebera hamwe ibikomeje kugenda biravugwa.